Mana apana ivy'imbugita bro. Apana ivy'imbugita. Apana ivy'imbugita ariko. Apana ivy'imbugita. Akimuwe makini man. Apana ivy'imbugita mwene wacu. Man, utubukebuke yari yemeye kukuriha sivyo? Man, imbugita ariko imbugita bro. Imbugita bona gufunga frame. Urazi yuko ahusa n'uwishe. Nkuburenga n'umushinga nakabona ufite imbugita. Je nampa amafaranga. Mumvikane. Indaya zawe mwese ndabamena. N'indaya zawe mwese. Mwene wacu. Reka ivy'imbugita. Reka n'umukate. Mwene wacu. Man, reka ivy'imbugita. Wakim. Reka ivy'imbugita. Reka nk'umunike. Reka. Akim kuko byo bituma sasa. Guys, mumeze gute? Mumeze neza muri fresh. Jere nagarutse kandi undi munsi kandi no mupete. Yaciye andondera kandi. Mupete ahubwo ujya munsi muri salon namusanze muri salon bisaba ko ababwira izina giwe kuko nagiye gusanga ari n'umuririmbyi wanashima. Ariko rero abaririmbyi ama insolite kujya mu quartier bakitwara uko bishaki. Eske ivyo bintu biremewe n'amategeko? Piti yangu. Hanza widondora no munsi yongira duhuye neza ariko iyo nkono ihwana. Bakuri ku musumari. Uyu nawusize ko ndabibona mute. Eko uko ari ukuntu badusuzugura badufashe twinywereye nk'akantu sinzi ko ari imisyo baba bahawe sinzi. Oya nubona ko ubu ntinya no kuja mu bantu hera. Atinya no kuvyereka abantu. Uguma wambaye ishaka. Gaca bibaza n'ubuvuye ibiki. Okay. Ivuga izina rero kugira abantu bamenye basi umuntu bahoho. Nitwa G Power. G Power. G Power. G. Ya G. Nka Fursana, nka Mirinda, ibintu nk'ivyo, power, umuriro, cyangwa ubushobozi. Ubushobozi. G ni G nyene kuryohera abantu. N'ubushobozi. Ambo, umeze neza rero. Ndashima. None dukora ikuno munsi. Uyu munsi jewe iki gitumye ndakurondera. Aho nujya munsi we twari kumwe niwe watubayemo nk'abashinga ntahe. Ni ubizi uyu munsi jewe ndamuteye ansubiza amahera yiwanje. Hama mfume ndindira ukundi bizogenda. Ayo mamoto. Mujagize isanganya bro. Chakabe ukirero yarakurisha amafaranga na make yibasa. Oya ntani jana je bamfashe ikiyo ndakimenye. Ahije waragarutse. Je natoye ibuye no kuvuga nyene mfashe ibuye cabaranda akabapeti biwe hari yamwisite nyene kubera je avyumva ntaro waho cabamfata uko bishakiye. Zokwame wambaye ishapo. Oya ishapo atavyo namenyerewe ntiumva ko vyoca bisa nabi kamana. Aha bisaba ko nawe bana tuvugana igiparara. Nushaka tugira iki? Jewe gihari nansubiza amahera yiwanje. Nzomenya ukuntu nimosha ubundi yego 5000. Ariko yarakoresheje umuyaga nkuba mu kukumwa. Ivyo ntaco bindabako kuko urabona bajya babire je nibaza ko ziba ari nk'idiri bahanye. Kubera ko sinumva ukuntu woshobora kumwa umuntu umubonye uko nyene ugaca uhita umumwe ibintu we wishakiye. Urumva ntibisobanutse nawe. Okay. Tugira iki rero? Jewe gihari tugende banufashe kumwishuza amahera yiwa. Ndagufashe jewe. None rega wowe niwe wari uhari ujya mwanya niwe watuyagisha. Je bakumwe siho narindi. Mane ntutangure kunshira muri ivyo bintu. Jewe reka mfata ibikenewe urumva. Kuko narumvise nguri n'umuririmbyi wanashima. Bitwa nimbari G Power. Jira tangawizi. G Power. Ego. Ni G. Rero jewe mba ndonse ivyo nshikiriza. Mbonye umuririmbyi ariko agwana muri quartier mba ntomboye. Ko jewe sinjeje kwamamaza ivyiza. Njejwe kwamamaza ibibi. Urumva? Kwamamaza ibibi. Aha wasoye indirimbo je niho mbwira ngo urabona akoresha umwanya oya. Ariko bambwiye ngo uri kurayijya bro. Ubwo nyene mbashitse ducomoke rero niherero ho aha rega hatwashitse ni mwisite nyene mwikota general dukoresha umwanya sawa amarasa avuye je nigirwa kure
Numfasha urabona ko urya munsi we niwe waduhuje kameme uratuma tuyaga n'iminota mike wewe uramfasha nawe umfashe kumwisha ndamubwira ati mani ni muhe basi make tu nta kindi ndenzako mubwire ko ari nyene ko atari vyiza kumfata nabo oya ivyo atari vyiza biri mu mutwe wiwe dukoresha umwanya yapa twende se isi nga ugurura n'umuryango nsange uri ko circuit pole mani zima rupango mzee ningaho ningaho indani none nkubari mu biki tera hoti sohoka nani reka kwirisha ivyo wirisha ngaho sohoka Rambone ni wowe waruvuze ngo ndi kwirisha ibiki ko kiri gute safi je namahoro waruyiriko oya niko yaravuze ubibona none ubu nawe uje kunyagiriza ivyo oya izumingura oya reka kundabira mu nzu mbe ndakubaza uzanye n'ibibando igituma nkoza ko intoki no kuzobumaye amafaranga yiwanje kugira habaye novyibuka uratavuze bya bindi ibi nivyo bikugarukanye ngaha kandi urarurondera mu rugo rw'iwanje ubu naho urugo rw'iwanje urayibona buryo urayibona uje kunkubita rero nico kikuzanye mumbonera ibintu ari biki kabiri wampaye amafaranga yiwanje ugoma amahera ndaguha ndaguha jewe ndaguha okay ugomba ndaguhangara niko ndabwira ubuhe ndaguhangara ugomba ngaha wantwaye ngaha si 5000 okay reka ndayakurihe ivyo 5000 yawe kandi wobugize neza vraiment wobugize neza kabisa induru zirangire yiwe urumva ariko nawe ucu ndiha umwanya nakoresheje hamucu ugenda usubira usabire nakazi hariye nyine uzi ko banyirukanye urabizi ndacari ko ndagerageza kuraba ukuntu nosubirayo ubu nyamyaha umurishe 5000 wacha guhanga nawe narabiki igikwiranye okay ubona bikwiranye angahe uriko uravuga ngo barakwirukanye ku kazi ucu mpemba umushahara nahora mpembwe ucuma baramwirukanye ku kazi je nanje mwisite sinitembera ibintu vyiwe uwo mugabo niwe wanyirukishije mu kazi ubu noye simba nkuru niho no kubona ari intagase raba ukuntu usigaye metse raba imisi ngahe ngaho mu nzu ubu nawe utanguye kunyagiriza mwene oya mani ivyo kugwana apana ivyo kugwana bro apana ivyo mani apana ivyimbugita bro apana ivyimbugita ariko apana ivyimbugita sivyo akimuwe makini mani apana ivyimbugita mwene wacu mani utubukebuki yari yemeye kukuriha sivyo mani imbugita ariko imbugita bro imbugita bona gufunga frame urazi yuko ahusa nuwishe nkurenga n'umushinga nakabona ufite imbugita je n'amafaranga mumvikane indaya zawe mwese ndabamena n'indaya zawe mwese Yo jambo ntusubire kumbwira jewe asohoka ari karagenda n'amahera yiwanje ubona n'ibintu je yangiriye none hari umukobwa wabonye indani gamwene wacu ujejwe iki wo kugira uze kunsopa none je hari mwene wacu mugenda gusanza ufite ideni sohora ivyo be ujya wenda guheraniye numperaniye nariko ndorosha ingorane ariko je mbona yari karavyorosha bukebuke akubwiye ati ndaguhe 5 hama nawe duharura umwanya basi uyu mwanya afata yuko muha basi nk'igihumbi canke 2 none nivyo babiheze igihumbi cyo kugira iki umwanya nyabaki ubu rero urabyanse akazi adashoboye akora akazi adashoboye nani humva ko no kumwiruka ubu rero uranse mwene wacu je sinshaka yuko mushwana sivyo ibi vyimbugita kwanza man iri kure urumva ndayishizaho ngira mparure gatatu umvire mu rugo amahera yiwanje umvire mu rugo amahera yiwanje nta bindi ubu wasazega mvira mu rugo ndavuze mvira mu rugo amahera yiwanje mvira mu rugo none man agwa amahera ku nguvu mvira mu rugo dukora iki none tumvikane bukebuke dukora iki manu uri umusore sivyo azabukebuke kwanza aho ngeze ndananiwe mafu mvira mu rugo mvira mu rugo mwene wacu sishobora umuntu wo urashaka kuzogira ibintu nkibi iwanje ku kazi waranyirukanishije kubera ibi we nawe nakuzanye kugira none je ngira iki mwene wacu yakorohereje
Diza wompira murugo. Reka ntaco basi tuvyoroshe. Wewe ushaka kumpa ngahe basi? Ushaka kumpa ngahe? Amahera nubu nta nico 11 ndaguha. Nta na rimwe ndamuha. Mani ibintu ko rubona bizoherera oya je urabona aha nimba wase ko twumvikana nta kindi gihari je no kushira mu nguvu nta bundi buhinga nta kindi man jewe none amafaranga mana y'amafaranga je nari nayaruhiye nawe urabizi sagozi wacu uraba umuntu uja kumwe kwafi urabona urazi ibintu asibije jewe urazi ibintu asibije uvuze ngo ushaka iki subiramwe mwene wacu reka numukate mwene wacu kubyo bituma nimureke ivyo bintu ji no vyihoze dusohoke hano oya mani reka ivyo bintu Kim kufeta imani tugende ntibazanira abashingana hari ngo badutane ngaho